karamata amarirungu amarinyondo niyo mpamvu tuzobana karamata niyo mpamvu mwiza mama tuzobana karamata. hari igihugu kibuka bikakugora karira hari igihugu kibuka bikakugora karira hari igihe kwa sokuru niyongera kwivuga nk'inka nari kwivuga nkavumera nari kwivuga nkavumera nkavumera vumera nari kwivuga nkavumera vumera vumera nari kwivuga nkavumera Amagaba yamwana ubutwari ubu no mu myaka yose katika yo kanda replay. Hey, yo, DJ. Okay, the great. yesa ndibaza indirimbo ntishobora kubarambira kuko niyo gukatika kandi uno munsi turi Friday ni Friday light show umutumire wacu ni Lucky You need a bandi baraseka boss but them it doesn't matter. DJ mina wafi y'all homan kata y'all kata everybody kata kubita mpaka hasi fata forget the warriors and dance pandikata ukatu nkwepa nkufata. be niwe nkumbuye iri joro be na gatiro nyaruka vuba yes nariko ndipima ko nzi kuririmba nka Clementine Kevi ni indirimbo yitwa vuba ya Clementine Kevi ni indirimbo yaronse ikibanza ca kabiri muri top 10 musanzwe mukurikirana hano kuri BETV ariko reka tubaramutse mwese abariko baradukurikirana muri kano kanya abakunzi ba BETV aho bari hose abadukurikirana kumbonesha kure zabo abari ngaha hagati mu gisagara ca Bujumbura abari ruguru abari muri Afrika mu bihugu bimwe Star Times irimwo bashobora kudukurikirana turabaramukije mwese tubaha ikaze mu kiganiro Friday Light Show. Friday Light Show ni kiganiro mwama mukurikirana imisi yose ya gatanu kuva isaha 4 z'ijoro gushika isaha 6 nama ndi kumwe na mugenzi wanje DJ Rafa ariko murabibona kuno munsi kweri nza kuba ndi totomoya amagara aramukitse murabizi kuva kwa gatatu muri B News ni mwamubonye ariko ubu ameze neza kandi vuba muzomubona mu bindi biganiro byacu. Reka rero tubaye ikaze ariko nubwo ndi jenyene sinza kuguma ndi jenyene nkuko mwamaze kubibona ku mbuga ngurukana bumenyi za BETV n'ahandi hatandukanye turaza kuba dufise abatumire turaza kubashikiriza indirimbo shasha n'ibindi byinshi ariko tubamenyesha kandi ko turi live no kuri page yacu ya Facebook ni Best Entertainment Television aho mushobora kudukurikirana turaza gusoma ama commentaire yanyu live turaza kubakira ku bantu bose bariko baradukurikirana muri kino ganiro murashaka no kutangura kutwandikira kuri 75 550 508 izo nizo nimero muhava kumbure mu mwakura ko kugira muvugane n'abatumire bacu canke muteramane natwe muri kino kiganiro ca Friday Light Show. Nkuko rero vyama nkuko twama tubigenza twama dutanguza karirimbo kukwezi ako nakosa kandi na karirimbo umurundi kazi ka Troupe Amagaba ekambera akabari nabo tuza kuba turi kumwe muri kino kiganiro nk'abatumire ba mbere ni nyuma y'aka karirimbo kabo turaza gukurikirana n'utundi nka tubiri twabo tuce tubakira ngaha turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro mu buhinga bw'ivyuma ndi kumwe na Nizi Boy mu buhinga bw'amaji turi kumwe na Emmanuel asanzwe yimenyereza ngaha kuri BETV turabaye ikaze rero reka dukurikirana karirimbo umurundi kazi ka Troupe Amagaba mu nyuma turaza kugaruka turi kumwe na Troupe Amagaba batuvugiriza umuduri n'ibindi bitandukanye turaza gusoma ama commentaire yanyu live twagiye umurundi kazi uyu
karamata niyo mpamvu tuzobana karamata tutari kumwe ndarengerwa ivyo nkora vyose bikaba imfagusa ivyo nkora imfagusa ari mwijoro nkabona ariko mutagama nkabona ari mwijoro haraho nibaza kwijuru ringuye kiyo numvise imituragaro mu mutima wanje natawa kuba nkabona ico mfate n'ico ndeka mu nyumve amara inyota amara irungu tututururu amara inyota niyo mpamvu tuzobana karamata niyo mpamvu mwiza niyo mpamvu mama tuzobana karamata niyo mpamvu turimbeje nawe birashoboka ufite naguma navyumva mu gutwi nkumva ukubwira jewe tuzobana aragwisana imbere y'amakungu vraiment yes ni Troupe Amagaba bamaze gushika muri BETV hama ikiganiro ni Friday Retro nkuko mubibona turabaye ikaze meze neza reka turazi ko jemba ndabazi hama benshi babazi nka Troupe Amagaba kumbure hariho n'ababaza amazina ariko dusubire gato tuyipresente duhereye ladies first sivyo mukobwa umwigeme niwe duherako turagoye ikaze ego cyane murakoze amazina yanje ni Gateka Ange nkaba ndi gabakazi ego nibaze ko hariho igaba n'igabakazi ego cyane abo turi kumwe ni gaba nawe uri gabakazi eske urafise amabanga ujejwe mu magaba canke ubu ndi mu mpamvu asanzwe warigeze ego baragukomboye turabateye ivyatsi abantu kandi raba haje umwigeme umwe mu basore bangahe ariko ni sawa 30% ngira yubahirije tugende kwa Farasha Jena amaze kuvuga ariko itazirano nitwa Jean Claude Nyuhi ariko abantu benshi iryo bazi kumangira nkifise nk'imyaka 2 izina rya Farasha ngo hama muri Troupe Amagaba ni watanguje Troupe Amagaba membre fondateur naratwaye na Troupe Amagaba imyaka 4 hama ubunaho bakaba baranyizeye mu rongozi mushasha yego rampa ibijanye no kumenyekanisha ishirahamwe no kuba umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ego cyane tubibutsa ko bariko baradukurikirana yaba kuri Facebook Best Entertainment Television murashaka kugira like hama murashaka kwandika ari ciyumviro cece cyose turaza kugisoma ikibazo ariko yindi nimero ni 75 550 508 turaza no kugurura umurongo kuwifuza kubakura kuvugana nabo ariko ubutumwa turashaka kubusoma ni 75 550 508 murazibona ngaho kuri screen zanyu hanyuma murakoze Jenny yitwa Christian Hervé nkaba muri Troupe Amagaba njejwe ibikorwa bita coordinateur des activités turagwaye ikaze nawe murakoze cyane ego nanje nitwa Engineer Innocent yaririzwa nkaba ari je nserukira imbere y'amategeko gushika ubu umugwinda ngakaranga Amagaba reka tugukeze twahereye duhereje aho twari guhera nta kibazo mu Magaba twese turangana nta muto nta mukuru yes turavyibuka ko igihe bakwizera muri ayo mabanga twari twagiye hariya mu Ruziba cyangwa mu Kabezi vyari ibintu bimeze neza cyane ego turabaye ikaze rero ni Troupe Amagaba ariko dutangura tunabakeza kandi ko indirimbo yanyu yashoboye kubiya mbere ikaba indirimbo y'ukwezi nga kuri BETV ni indirimbo yitwa Umurundikazi President mwabigenjeje gute twarabishimye kubona twashoboye kuba bambere navuga yuko namwarabibonye ko harimo indirimbo zose zari ziryoshe zose zari zifise akanovera ariko byaraturyoheye nk'umugwinda ngakaranga ku buryo twavyishimiye turabivuga no ku mbuga ngurukanabumenyi zacu dushimira abakunzi twarabonye ko dufise abakunzi benshi
natwe n'ubu nyene twogira ko tubashimira kuko ngene bashoboye kudutora natwe bwacu nabwo twari twizeye ko bazoshobora kudutora ku rugezo ngana kujya ego ni indirimbo umurundi kazi yagiye habona hariya igitega benshi barayitiranya cyane bakavuga ni indirimbo ya Miss Ngoma bimeze gute murashaka gutanga umuco ku bijyanye n'ino ndirimbo novuga yuko iyo ndirimbo nkuko mwayibonye iyo ndirimbo yari isanzwe ihari imbere muga rero turegera ijya ntuzi iratwegera ingoma event iratwegera iravuga yuko ishaka ko ari ikintu twayifasha mu nyuma turakorana barashima indirimbo turayikora novuga yuko bashaka baraterewe n'uburyo mu kugira ngo dushobore kuba sponsorize mu kuyisohora mugabo ubwayo yasohotse nka muri evenement ya Miss Ngoma muga ntibisigura yuko murumva ko tutigira tuvuga ijambo rya Miss Ngoma muri ryantuze muri rujya ruvyino ntituvuga ibijanye tuvuga ubwiza bw'umurundi kazi gusa twagiriwe amahirwe gushobora gusohokera muri kijya novuga muri rya evenement rikomeye kujya yego yes ni mwama mugira amahirwe cyane yo kuja mu bintu nk'ivyo twarabonye ubushize turi muri Miss Burundi indirimbo yanyu yarashoboye gupasa mwari ko muravuza n'ingoma ngira nico kiraka mwari mufise ariko ko mwumva Miss Ngoma yigeze kubarondera ingoma event mugakorana igasponsoriza Miss Burundi nayo ni gute kubwanyu mu vyakira gute novuga yuko gamirwa turabishima kuko tuba tubona yuko ibi bashima ibikorwa dukora tugerageje kuraba sijyambere dukoze ibikorwa nk'abijya anye muribuka yuko n'igihe intamba mu rugamba zijya muri kane twarasohoye indirimbo yayagiza mu giserukira gihugu y'u Burundi mu bijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru novuga muri 50 ringozi naho nyene baratwikoze ko twarahiganwe mu zindi ndirimbo zishika mu menga mu majana nasinibuka muga turashobora kuba ba mbere navyuka yuko na BETV ngari mwishikiwe namwe no mwari muri ingozi kugasaka novuga yuko mwarabonye ko na Miss Burundi yaturonde gusa ibiganiro biraremvye mugabo ntiharagera yuko dushobora kubishikiriza ngaha anye yego gira ko mugira ico musabere turazi ko bariko baradukirikirana na cancane ba Noria ba Noria narinda mwitiranije ariko hariho Noha ari muri organisation ya Miss Burundi hariho Badasya Munezero bajeje gutanga makuru tutibagiye na Sultan Suleiman nkamwebwe turabona ko babaye kiraka na cancane co kuvuza ingoma ikindi mwe mwifuza cyangwa musaba mwokorana gute nibaza yuko tutorinda turabivugira ngaha ariko ivyo dukora barabibona ivyo dukora barabizi bo nyine ubwabo mwarabonye n'ujya munsi turiko turavuza yuko n'utwara rya delegation ya Miss Burundi twashoboye kuvugana twaravuganye byinshi mugabo uvuga vy'akabanga katuvugira ngaha yes dushimira bariko baradukirikirana uwitwa Belon Kevin avuze ati Ange igabakazi itsovye nivyo Yatsovye kabisa ego cyane Troupe Amagaba ni numugwi tubona ko muri kino gihe tugarutse mu harigeze kuba imigwi imwe irazi yindi iragenda Troupe Amagaba kuva itangura turabona muguma mureisisa mu bintu bitandukanye ibanga ryanyu ni ryahe president nuvuga ibanga ry'Amagaba nuvuga yuko bwambere ubwo n'urukundo ikindi nacu murabona yuko nuvuga n'urungano rumwe nta icyo twopfa kiruta icyo dufana kirutwa nicyo dufana kirusha twopfa bisigura iki rero twebwe twarashize imbere nuvuga urukundo turashira imbere kurengera ivyo byose byoze bidutandukanya mu gutandukanya bwacu bien sûr nibaza yuko arico gituma tuguma tugerageza umwe wese impano afise turamureka navuga akerekana impano yiwe biciye muri kajya kazi nyene dukora kubera twe tukita kazi kuko ikintu yitakisa kazi ushisa kagenegene giceka kagenegene nyene twe tuvyita kazi kubera n'ibintu twishimira ni ibintu navuga yuko natwe tumaze kutugezaho aho tubona ko tuvyishimira ego cyane ni byinshi tuza kumenya uno munsi basanzwe bafite n'indirimbo shasha yitwa imigani itararonka amasanamu ariko kandi nubwo mubabona uko ntibaje imbokoboko barafise ibicurangisho bimwe mu kanya barava baduteramisha dusabe mu binga bw'ivyuma batudugirize gato y'akaririmbo kabo tumira mate hama tuce tugaruka kumbure tubateramisha gatoya
tuba tubabemereye ko tugaruka turazi ko abantu benshi muri kano kanya bari mu mihana yabo murazi ko hari ibintu bimwe bimwe bahagaritse na cane mu ntumbero yo kwikingira cakiza ruhonyanganda COVID-19 benshi amakaraoke ntayahari ariko no munsi BETV yabazaniye Troupe Amagaba kugira ishobore guteramana namwe tubaha akaryo nawo rero tubakanya ikibacita gute kwanza ewe iyi ni ngoma ni ngoma gusa si ngoma y'ikirundi ego niyo mwakuye mu Bushinwa cagiye mwaja dutera inkuru kwanza ukuntu vyagenze hariya vyagenze gute yewe ibintu vyagenze neza kubera intumbero twari twavanye ngaha twarayishitseko hajya ngo bari babatoye bisunze iki vyagenze gute twizewe n'umugwi Amagaba nyine ashaka kuturungika hanyuma nkavuga yuko yaturungitse twizeye ko yarazi ko igikorwa yaraturungikanye tugishoboye hama biragenda neza umwaka wose urahera muca murazana ngo n'imitahe murubaka n'ububare n'ibindi bitandukanye turaza kuva ngaha mbe noke mwamusize gaye tumubaze Amagaba hari utwandikiye avuga ngo ni Benita kumutanga abajije ko wubatse nibyo ngo iyo nkumi rubatse ni umukobwa bimbagije Benita ibaze rero ico gitangaje kumutanga ati sintiharagera ntiharagera no kuvuga ntibaramufata imiryango iruguruye oyaha baramfashe ariko ntiharagera biri bon mwavyumvise ego sinzi ko twogenda gato mushaka kuturimbira karimba kahe tugende Murundi kazi nyene yes Kazuba kamari mbeho yo mu mutwezi atiri mege mu mazuka kuraho mwari wacu we Burundi we
Yo, yes, ni indirimbo murundi kazi. Inspiration y'ino ndirimbo yavuye Farasha. Mukiyandika mwari mufite target yahe imbere yuko na ingoma event babarondera. Indirimbo mu bisanzwe inspiration yayo nari mfise umukobwa twakundana et puis amaze kugenda mu mahanga ex wanje se turi kumwe umunsi ariko ico gihe urumva ndakivuga puis ahantu y'abantu yari umurundi kazi muri bo kazarangira ukungene atangara abonye ukungene twebwe ino mu Burundi twakira abantu neza tukabitaho cyane tukitaho ibyabo bivuye mu mahanga ariko hariya nigasanga wewe nta kibanza kinini umunyamahanga wamuhasiye nk'umurundi hambere mu kuza ndamuremesha nza ndamugira yuko aruta abandi bose niki sinarigira ururimbo mu nyuma nkumva muri club bamwe ati iyo ndirimbo ni nziza iraryoshe mugani bari bazi inspiration yahe kirava ariko mu Rwanda ndavuga ati reka rero ndayirimbire abarundi kazi bose hamaca tukoresha ujya mu giho bita akadiho canke inkarago mu giho kama mu Bugesera n'izijya ntara ya Kirundo hari n'intara zimwe z'igihugu cy'u Rwanda zikora muri region traditionnelle Bugesera hama ndavuga nti reka ndondere umudiho wawo n'undi ku buryo umurundi kazi hari hose ashobore kumva yuko Troupe Amagaba yafise icyo yakoze mu kumuhayagiza ubwiza bwiwe ubutwari bwiwe ubutori bwiwe kugira ngo twese noneho abantu bose tumenye yuko tutibwa undi abarundi kazi n'abantu badasanzwe cyane bose kugira ngo dutere amashurwe kwanza biwacu hama nabo nyine bagira agateka kuko ni ba mama wacu n'abagore bacu ni bashiki bacu n'abanyukuru bacu abantu nabo nyine byari bikwiriye ko nabo dukora tugira icyo dukoze nk'Amagaba indirimbo yawe naho rero mwabonye rero tumaze kwisura muri audio mbe audio yayo yari imaze igihe kingana gute audio nta gihe kinini yamaze cyane ariko yari iri kuri YouTube muza gusanga bidahana na karindwi ni hamwe mwacu mubona rero mu event bavuga ati indirimbo twayikunze tuyibayemo byo dufasha abacererwa no gushira mu video ariko indirimbo ya Troupe Amagaba yagiza umurundi wese cyo gituma mwabonye muri bisingo mukayikoresha yes ikintu c'Amagaba no kuvuga si c'Amagaba si cyumvikana kandi c'abarundi bose wese arafise uburenganzira bwo gukoresha mu gihe bari karagiza igihugu yes hari ikintu dukunda kubona muri Troupe Amagaba tubona ko hari indirimbo usanga Inosariwe yaririmbye yindi ugasanga Enoke Farasha canke bigenda gute kugira muvuga ati muhanahane sinzi ko mwatahuye neza ikibazo navuga yuko hamwe bagera kutubaza ikibazo karati mbega mwebwe ati kwimigwi imwe yaje iragira wasanga imigwi myinshi yubakiye ku mazina y'umuntu ugasanga naka abuze hari ikintu gice kimenga mu Magaba rero tugerageza kwerekana ubushobozi bw'umwe wese kubera mu bantu bashika navuga nk'ijana bashobora kubura nk'abantu bashika 15 bashobora kuba bazi kuririmba rero naho aba bandika indirimbo atabari benshi mugato twebwe mu Magaba turagerageza kugira ngo ujya tubona ko ariko ariga amaze kumenya kuririmba nawe turamusohora navuga ko nka kujya bavuga ati hariho tubyiteka kujya kwama kujya umva iyindi mibindi fate nko muri amarebo babyita amarebo muri izi ntuzi zitandukanye rero natwe ni nka kujya nyene n'ubu turafise abana bakiri batonye bari muri orchestre musicale turafise abana batoya bari mu batamvyi turafise abana batoya bari no mu bahungu bazi ingoma rero bisigura iki ntidushaka Amagaba y'uyu munsi dushaka Amagaba y'ejo yahijya ejo y'ubu no muri kazoza cyo tumara rero mubona umunsi habonetse naka ejo habonetse ubundi ejo habonetse ubundi dushaka umugwi wacu ntubakire ku muntu ego abariko baradukwirikirana hari wanditse ati ni Pacho Berikens yavuze ati okay message yewe nitawuritse ariko uyu avuze ati mushasha kugira yinjire hasabwe iki yitwa Héritier Maheba no mu DJ kwinjira mu mugwi wanyu bisabiki ubwa mbere nuko abayiyumvamo yuko ashaka guha agaciro ikibanza kidasanzwe imico n'akaranga kubera ko burya umuntu wari wese kimugize mu muco rero kuba umuntu ari Magaba nuko aba yironkera umwanya bwa mbere ariko turagira imimenyerezo ayo bita ama repetition ni kuvuga udashobora kuronka umwanya gushika ama repetition ni kuvuga
urumva ko intumbero iba yakuzanye uriko urayitakaza. gushika ubu mungana gute Troupe Amagaba mwese? Turi benshi cyane ahubwo ugereranije n'ukuntu abantu baba bavyibaza benshi birabatangaza. Abari muri pepiniere y'Amagaba batarimo fasha igisata kwa dufise ibisata bitatu, dufise igisata c'umuziki, dufise igisata c'abahungu bagirira ingoma n'impambo z'abahungu, tukagira n'igisata c'abigeme. Ivyo bisata byose by'abakuze n'abantu badashika kuri 65. Fashe n'aba muri mu academy tubashizemo dushika nko kuri 90 gutyo kubera academy turafise nyene academy y'abahungu bavuza ingoma bazodusubirira mu minsi iri imbere. Ego hanyuma tugira n'igisata c'abana batoyi babigeme muga turi hamwe twese turi nka 90. Okay, hari uwanditse ni Elise Boy Burundi ariko sumwe muri Bantu Boy ko tubibona avuze ati Amagaba akorera he? Dukorera mu Kinanira ca gatatu muri zone Kinindo commune Muha kuri avenue Tahigiro. Elise Ndayambaje murashoboye. Ego Bello Keve avuze ati burya uwoshaka kwinjira muri club Amagaba imiryango yoba yuguruye bamaze kucishura. Sheila Clark aravuze ati la fille si je me trompe pas yitwa Ange afise role canke poste yahe mu Magaba uyingira yadufatiye kure ariko urashaka kumwishura ufise poste yahe mu Magaba canke role yahe? jewe ndatamba ikirundi traditionnel ikirundi naheruka barankuyeho baransubiriye nari umukapitene w'abakobwa mugabo ubunye ku mvo zitamvuye ko narasubiriwe. Wasubirijwe nande gabaje? Nundi yitwa Nice Kirezi Nice. Okay, niwe ari kapitene wacu. Inosa Kuzendu Imana avuze ati ndabateye intege muri abanyakaranga babushitse. Narakoze cyane. Ico batazi rero, ico batazi nuko benshi canke mwese muri mvukira zo mu gisagara. Nivyo? Ico kirundi muririmba canke uko kugumana karanga biva kuki sinzi ko Farasha yatwishuje. Nivyo nka twese mugabo benshi baravyihenda ko nka twese ariko benshi abavukiye mu gisagara ca Bujumbura. Amakaranga tugakura murazi abavyeyi bacu n'abarundi. Nta myaka ijana irahera mu gisagara ca Bujumbura. Ndazi no hafise umuvyeyi we bavukiye mu Bujumbura. Ntafise sokuru canke sokuruza we yavukiye mu Bujumbura. Ni kuvuga ngo turasubira inyuma ku muzi kuziko kwitsitso abavyeyi bateye uruzugi. Ajyama bije bita vacances uruhuko. Yego. Niho twaca tugenda tukiga ibinabiriya. Tukakura ibintu tukaca tuzana ngahe Bujumbura. Urana ngahe Bujumbura rero ni nahantu hahurira abantu bose baje bavuye mu ntungo yose igize igihugu cy'u Burundi. No kuvuga nimba ari Papa Innocent, nimba ari dufatari nk'umunyaruyigi. Sanga papa wanje ni nk'umunyamuramvyo. Kasanga Herve papa wiwe ni nk'umunyamakamba. No kuvuga ngo Herve agiye muri vacances makamba canke nta buri kintu akora na dese muri kintu nkora. Ni impamvu rero umuntu ari ndimo zo Troupe Amagaba uziriko zirakora ku marejo traditionnel yose mu ntara kama zose z'igihugu. No munsi murabona yuko abantu ari nantu indirimbo bavuga ngo ngise n'ikinyarwanda kubera iki kubera bataza abantu mu Bugesera begeranye n'u Rwanda urazi ko u Rwanda dufise n'imino zenyine nyibutse mwe dusangiye kajya karanga rero n'akabarundi rero ku mu Bugesera nta hamwe tuzokagarira nta gihe nakimwe tuzokagarira. Ego murakoze nayo mpamvu vuba tuzogera n'izindi ntara mu ntara kama nziya za Buragane zahi ntabwo batazi tuzerekana. Yes, reka turamutse papa hafi na mama hafi na hafi ni Raphael Nyandwi karadukwirikirana. Turamutse kandi na Elvis Mapozi yari mu Kibenga bamwita papa Elvira canke papa Losana abo bose n'abantu bose ariko aradukirikira. Atleta cyanyibutsa ko zino mpuzu naziguriye kwa Elvis Mapozi musanze muzi murazi ko ari umustiri ego cyane. Yes, hari waditse ati tera imbere nk'umuzinga uyo ni RK The Brown nizigama hama witwa Patrice Muzameza avuze ati tubari inyuma hara Amagaba no yakataje
amagara aramukitse no. Okay, kandi ni benshi bataje cyane. Haba mufite abakobwa bangahe n'abahungu bangahe muri rusange? Kapitene X. abakobwa bari mu mugwi witwa ko ari w'abakuze kuba abo twatanguranye turi nka 15 mugabo turafise abandi bana bari mu mugwi wundi nabo barashika kuri 20 25 n'abandi bana batoyi kuri bo. Muri rusange turashika nka 50. no kuvuga ko ugereranje kuraba igitigiri c'abahungu n'ic'abakobwa ni bande benshi? Nibaza ko abahungu ari bo benshi. Okay. Yes, ikibazo nobaza ubwanje nubwo bimwe mwenda bifitiye inyishu hariho ariko ni kugira n'abandi ko baradukurikirana babimenyereyo. Turazi ko bisaba uburyo bwinshi kugira mukore amasanamu meza nk'aya tubona. Turabona ko muri benshi mbega muri sopa canke murafise ababafasha bigenda gute? Twebwe kungene tubigenza ni nk'abandi bose bivana ni kujya kuvuga mu kirundi ngo akeza. Ukuvuga ngo muri Troupe Amagaba turafise ukungene tubigenza. Yego. Ubu unye turafise novuga nk'ahantu tuja guteramisha mu manza. Iyo tugiye guteramisha rero hari igihe turonka uburyo burya buryo nitugenda tubugabure kuko sinabwinshi cyane rwose twavuga ngo tuje gura amaparcelle ngo tugure ibiki ico dukora tugira ico bita imbuto. Imbuto iyo tumaze kubira imbuto no kuvuga ngo tuguma tububika iyo umaze kugwira burya tuguramo ibikoresho impuzu burya dushobora gukuramo amantu z'enyuma ibikoresho kugira dushobora gukora amaclip. Yego. Ikindi naco dukora uburyo ni handi ushobora kuja mu kwandika mu rubanza ugasanga umuntu kanaka yakunze indirimbo turiko turemba akavuga ati ndege indirimbo bifise amasanamu ukamubwira oya ukaza wumva muraza mu ndabe ukaca usanga rero umuntu nk'uyo onye aravuze ati kuba iki n'iki n'iki clip ndayemeye canke mba mwimije n'ibindi nka concert iki kijanye n'iki 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 ndakibemereye. Turamuzi ariko turazi ko mufise manager bamwitande manager mixa abajejwe kubafasha nk'iki. Navuga yuko mu gihugu cy'u Burundi navuga yuko hari abantu bakeya gushika bamaze gutahura umugambi wo gufasha abaririmbyi canke abartiste bari bose hamwe benshi baba bameze nkawe aragudufasha aradufasha urumva nuvuga ntiyishoboje nk'igenera kudufasha nyene nk'umanager nyene bikwiye nico gituma wumva hari abandi cyane cyane nuvuga yuko umanager wa mbere nitwebwe nyene nk'amagaba kuko navuga yuko 90% kwijana 80% kwijana y'ivyo dukora nivyo twebwe nyene tukikire nivyo twirashe muga ntikibuza yuko hariho aba manager navuga yuko badufasha muri vyinshi ibi nabiri anye nk'umanager mixa urumva ko muzi yaradufasha muri ibi nabiri anye bitari bikenya hariho n'umanager twa vyifashe yari hanze navuga yuko nabo barafite ikintu baterera mu mugwi kugira natubwe tushobora kuba tuvyishimira. Ego reka dusome ubutumwa bungahe amatuce tugaruka kumbure tuvugana kandi karirimbo kanyu kitwa imigani ndi mube murategura ko nako nyene Beloke varagarutse ati none bose muri rusange club irimwe abangana gute nk'igitigiri c'abangana gute. Ikibazo bacishuye Elise Boy Burundi ati nashaka baririmbe vumera hama Pierre Wizi Rundibu avuze ati kwa nyinyi wabuja ao kwa nyinyi wabuja ao ngira yashatse kuvuga ati kumbure muri mvukira z'ibujumbura canke byose mwagiye muravyishura. MC David avuze ati MC David wivugizo nkabandi bururi muri uno mwanya barashoboye cyane nibakomeze imico yacu. Cedric Nduwimana mukagumye bavukanyi kuko utakaranga ukabutayibanga. Abona bariko baradukurikirana nibaza ko twomira amategatoyi dusabe kandi mu binga bw'ivyuma nizi boy atudugirize kaya karirimbo canke tugire ko gatoyi tuvuza akaririmbo kitwa imigani canke vumera babasaba ko mushaka kose nta kibazo. Ego twagiye imigani ya
karira hari igihe uvyibuka bikakugorukarira hari igihe kwa sokuru Bicaye mu migani no mu bitito bicaye mu migani kwa sokuru Bicaye mu mukeka dusa nk'iwabikuye bicaye mu migani kwa sokuru Twicariye tukivuga isokoro bicaye mu migani kwa sokuru Tembe Hari igihe wibuka uwo mwiganye mujana Ishure ntiryoshe mama mujana Ishure ntikibura impamba z'ibijumbi impamba z'amateke musangira ntore mugasangira hari igihe uvyibuka bikakugorukarira hari igihe uvyibuka bikakugorukarira hari igihe kwa sokuru Yes, aya akaririmbo kitwa imigani na karirimbo kataramara n'indwi zibiri. Inspiration nayo yavuye hehe kano karirimbo? Novuga yuko inspiration vraiment inspiration cyo gihe ndibuka twari muri Chine novuga muri ville bita Wutong Chao muri quartier bita Gambe Shuswe. Cyo gihe novuga yuko hari hiver ikomeye hama mu nyuma indirimbo gene yari imeze twamaze nka tumaze nka 3 semaines ndibuka umuvandimwe turi kumwe ngaha yaravyimbye amaguru kubera hiver yari yadukubise kabisa hama misose nkaca mbyuka hari akanovuga kayaga gatoya cyantangura kuza je naririmba ni ati twicaye mu magaba naririmba turi mu magaba nibuka vyo mu magaba ngene twasohoka neza ingene atabushe bwari buhari atabukanye nk'ubwo bwari buhari iki kuburyo nababonye sohotse bavuga ati we ni kubera bize mu internet ngira ngo igitumugo mugenda rero mugabo iyo ndirimbo rero ikiba donc inspiration ikiza nko gukumbura donc novuga muhira nta kujyana mwebwe ndibuka muririmba mwari bya ndirimbo ngo yenga yiwacu ndakumbuye novuga ko inspiration yaje kumva ko kumbuye ati hari gihe mujana gukina ikibariko mujana gukina ikivuma impene n'inyambo muragiye mu kibara jeho n'umugana cyo ndaririmba ati turi kumwe n'abagenzi tuvuye mu ma repetition tugize nte rindirimbo ikizira mu gucyo nyene novuga ko iyo inspiration yavuye haraheze igihe kitari gito muvuye mu Bushinwa kuki igiye kuja habona ubu vuba novuga yuko mu magaba kuva dutanguye murabona tumaze imyaka tugira tukwiza umwaka ugirandwi turacafise imyaka 6 n'imisi novuga yuko hariho n'indirimbo tugitangura amagaba n'ubu tutarasohora bisigura ko murabona yuko dusohora imwe mugabo tuvuga ati reka dusohora imwe izifise karite dusohora nimba ari clip imwe mugabo ari clip dukoresheje amakamera abagezweho kugira ngo nidugire vyinshi mugabo uze gusanga atakintu na kimwe kizima kirimo murafite systeme yo gukora indirimbo audio amasanamu akaza mu nyuma biba vyavuye ku kintu kubura uburyo bwo gukorera rimwe n'amasanamu mushaka mwanze muterereze bimeze gute novuga yuko ntawo bishanga babidehe nivyo yabirimwo ko tubwi turakoresha novuga uburyo bwinshi bashaka kurusha abandi baririmbyi basanzwe ko urabona nko gufata nka dushaka tubivuge nka otrako utwaye abantu 60 ugacho mugumayo nk'imisi ibiri kubafungurira gufata amahoteli kugirane navuga yuko n'ibintu bitwara uburyo bwinshi kuburyo clip imwe dushobora gusanga igwe nko miliyoni nka 4 ubiharuye ugacho kubera imisi yose dusohoye indirimbo nzobona amasanamu dusohora n'impuzu yabijanye niyo clip za gusanga ari ibintu bidukuta share ugacho usanga rero bibaye gucyo oye ko tubigira nico gituma tutigira novuga tudashobora kuvuga ati reka dusore indirimbo n'amasanamu nyene vyihuta gucyo wowe kubera iki dushaka karite cyane cyane Entreta turabona ko mukorana cyane na Sheriff Pro mufitaniye amasezerano canke bimeze gute mukorana mu bwahe buryo novuga yuko Sheriff nta masezerano dufitaniye gusa ni hamwe twasanze ivyo wewe yumva ivyo wewe akeneye natwe ari byo dukeneye twarahujije gucyo gusa mugasuba ngo ni Sheriff wenyene kuko ni indirimbo murabona si Sheriff yayikoze umurundi kazi si Sheriff yayikoze mugabo ahanini yabikobwa byinshi tubikorana na Sheriff kubera ko novuga yuko turahuza ivyumviro byacu nawe usanga bidendanye yego hari utwandikiye ngo ni Ange Gislaine Bonja avuze ati amagaba yubahwe ahari hose nanje ndo mu magaba yubahwe Eric ngo mugira repetition kangahe mu ndwi
Novuga yuko tugira repetition gatatu mu ndwi mugabo mu gihe novuga c'amashuri tugira kabiri mu ndwi. Orly Pachi ira avuze ati mwirambire. Ati nawe nirambire. Ego cyane. Turiko turagana gato ku musozo wa kino gice cacu turi kumwe ariko nk'utubazo twa nyuma clip y'imigani tuyitege mubone izokoroha na cyane cyane ko twumva harimo ibintu byinshi cyane. Navuga yuko clip imigani benshi bazotangara bamaze kuyibona kuko ni clip yanditse neza cyane kubera twibutse tubanza tukayandika. Navuga yuko ni clip izobisa neza kandi izotangaza abantu benshi. Hama murasora indirimbo imwe n'ivyo nta mugambi mufise wo kuzokora igiteramo ca lancement ya album bimeze gute? Mu bisanzwe nitwovugira ngaha anye byose bigira nuko ariyo ndirimbo nyene mushoye kumva yuko turiko turakora ariko hari n'izindi zishika nko kuri zine turiko turakora muri studio zo bafite n'amasanamu turiko turategura kandi muri izo ndirimbo harimwo n'abaririmbyi batandukanye tuzokora nico bita collabo atariho ngaha mu Burundi bo mu bihugu bitandukanye bagiye barabidusaba harimo n'abarundi bagiye barabidusaba navyo nyene urumva tuzobikora mu izo ndirimbo nazo ama clip uko tubitegekanya hariyo novuga si igiteramo gusa gisanzwe ni festival yitwa umukozo ni festival iri kirategurwa ku buryo budasanzwe ku buryo hazogaragara ibintu byinshi umwanya wiramvuye abantu benshi kuko sinzi ko muvyibuka muri CC muri EFB gihe tugize igiteramo mrazijya ntunze ko yakira abantu batarenga 300 ariko abantu basubiye inyuma babaye benshi ane gose harimo n'abakunzi bacu barabitwidogera baranadusaba yuko twotegura ikibanza kinini turavuga tuti vraiment ikintu coshobora kuzamwa abantu 2003 canke 2 canke 5 nico twoshobora kwita festival ni muri ako karyo rero hazosoka lancement officiel izo ndirimbo zose ko turakora ubunye kandi turibaza ko atari kera cyane gose ntibizorenga mu kwezi kwindwi ico nico tubemereye kandi festival ni festival ego bizoba bikomeye vraiment ego inosa kuzendu imana ati nanje ndumunyakaranga wa club abeza ndabashimiye intambwe mugeze ko entreta mufitaniye imigenderanire yanyu n'ayandi ma club n'indi migwi ndagakaranga byifashe gute? Mbo imigenderanire je nuvuga ko ari myiza cyane gose je ndakunda imigwi ndangakaranga kuko ukungene twitwara muri iki cyemezo cacu cyo guharanira no gutera iteka akaranga k'igihugu nta ujye gwara uwundi nta udeho uwundi ntawe n'ubuwundi aho turavuga imigwi myinshi itandukanye no kuri tuganira neza ndazi haro n'imwe muzobona mu bikorwa byacu cyangwa natwe muzobona mu bikorwa byo yindi migwi turiko turakorana hama ikindi naco turashimira cyane gose n'abaririmbyi baririmba mu yindi midi itandukanye gospel hip hop nick no kuri vraiment bariko baradukorera bariko baradufasha bariko baradusahiriza bariko baratera interano yabo bariko barasora indirimbo z'ikirundi sindi murabanza kuba indirimbo zitandukanye bashyizemo imiduri bashyizemo ikembe baririmbye ikirundi vraiment turumva yuko natwe tuba dufise abandi bantu ko turakora bimwe biraturyohera cyane gose kuko hajyanye ikintu cyacu camari ciwacu nyene nibiza yuko sinzi ko muramura ba Diamond hari gihe bagira indirimbo bambaye mu traditionnelle iki niki kandi kibuza ko indirimbo ikundwa n'abantu miliyoni n'amamiliyoni mu mwanya mutonya natwe bwamwe abaririmbyi bacu bikora tugafashanya kuko n'urugamba no guteza imbere iteka ry'igihugu tugiteye kwanza mu guharanira akaranga kacu. Yes, Rodrigue Ntirampeba ndabakeje cyane mutera intambwe ariko muduha indirimbo yitwa Vumera bagumye bayisaba kumbure muca muyidukishiriza ko hama MC Dev Pardo gato ndababaze mbe indirimbo ninda zandika nkaba ndazituye ciza Jean wo mu Karenke Imakamba peut-être sinzi ko nagisomye neza ninde yandika indirimbo President ni ucishije ico kibazo? Ego nuvuga yuko mu kwandika indirimbo hari abasanzwe bafise izo mpano zo kwandika indirimbo navuga hariho jewe ndazandika niho Jean Claude arazandika hariho nabandi bitwa baremi nabandi mugaruze gusanga atari bo benshi nkuko hariho abandi bafise navuga nkuko uruze ko duheruka kuba mbere mu bijanye n'ingoma hariho navuga yuko abandi basanzwe bafise impano zo gukenyura kuzana imikenyuro mishasha bafise impano zo gucreate bijya anavuga mapa abigeme batamba uza gusanga rero twebwe cyo dushira hamwe mugabo ikijanye n'indirimbo navuga ko hariho orchestre bijejwe nawo nyene navuze. Ego ibibazo ni byinshi duva tudasoma ama message yose ariko
tugerageza gusomeza nyuma akandi kabazo pour nous les DJ nta kuntu abo bavukanyi iyo bariko barakora nk'indirimbo muri studio bakabwira nk'umuhinyanyozi agashiramwo ubuhinga bwo gukora indirimbo mu DJ ashobora kuvuza mu mabar canke mu maclub kugira akaranga abantu baba baje bene aho hantu bashobore kumva karanga kacu kugira izo ndirimbo ntiziherere mu maradiyo canke TV zishobore no kuja hanze y'igihugu umva uyo numu DJ je ariko ndashaka no kumwishura ngira ko nishura ibi bisigaye bikogwa cyane wanashaka uyu numugwi sigaye mbona indirimbo zabo mu maclub canke mu bubare aho novuga nko kuri Scala murahazi kwa DJ Young arashira ko za kenyera igitenge agashira ko za Burundi za Troupe Amagaba urumva ko kamem novuga ati indirimbo zanyu ntizoreka kuvuzwa ngo motifu nuko zidatambika sinzi ko hari ico mu ya umuvandimwe ashikirije nico no kuvuga ngo ubu biriko biraza urana ko ubwa mbere kira twatanga indirimbo z'abanyamerika ariko no munsi indirimbo z'abarundi zatanga muri Night Club kandi zikaryoha navyo nyine mu kuryohora no mu guhagateka indirimbo zacu hama abandi ba DJ bo hanze nuko ba DJ bo hanze baravuze indirimbo z'akaranga bakavanga imidiyo hari yanyu ko ari imidiyo inywana nk'ubwo dengo rufashe ukamwisha nirege birajana birahura canke za Afrobeat reka ahubwo nshimire na DJ Israel ko yarabitanguye yarabiharanira amazi n'isabiri ko ari ibintu ariko arapanga ukungene bijya sindikwa bita mixtape ntabyo nzi cyane mixtape akaragerageza gufata indirimbo zihura n'indirimbo zari yanyu akabinywanisha arafocus yarabigize vraiment biratujyohera abantu bari ngaho wonye baravuze ati bwa bundi vraiment ikirundi kiraryoshe rero n'abandi bo bikora nkuko n'abandi batanga kubikora ama tukongera tugashima n'abamaze kubitangura kamera ego Felix Nindo avuze ati muratanga compte abafanzi banyu twifuza guterera dushireko vuba tuzabibabwira nakarimi kashe cyangwa kayeko kashe ego Sheila Clark ngo courage vraiment Cedric Nduwimana nashaka mbaze muba mukorera no mu gihugu hagati kugira mworohereza abifuza kwinjira mu muryango wanyu hama mushiremo inguvu imico yacu yiganze mu gihugu kandi nta handi bizova atari mu maboko yacu Clapton Klaus mbaze umutima Spox usabire nimero y'uwo musto hama Klaus mbaze umutima nyine barabandanya ati ubambwirire ko shaka kwinjira vuba ego nivuga yuko ngerageje kuvyishura nyarutsa ababaje ati mu gihugu hagati twatangiye kwanza ati reka duhere mu gisagara cya Bujumbura kuko niho tubona yuko abajene kandi benshi uza gusanga baje muri turindire mu gisagara ati nitwamara kubona yuko mu gisagara tumaze gushinga imizi ni vyiza yuko tuca tujana no hagati mu gihugu hagati mu gihugu biri mu migambi mugabo nihagira naho nyene tuyamenyesha ku maradiyo maradiyo atandukanye hama ubu naho tugira ahubwo twege mu novuga mu karanga kiwacu k'igihugu cy'u Burundi ndushaka yuko akaranga tuguma ngaha nyene muri ahanyene mu Burundi turashaka yuko kaguka kamenyekana nkuko ugiye wumva ngo umuririmbyi kanaka yamenyekanye mu ntuzi zitandukanye natwe ifuko mu objectif zacu dushaka ku buryo muri Tanzania ku buryo muri Nigeria ku buryo hehe bashobora kubona ko bariko baravuga indirimbo novuga y'amagaba canke undi mu guyonga mu gihugu cy'u Burundi yego bagusabza kanimero mademoiselle naga telefone nifite na telefone ufite nibaguterere vraiment ya Klaus mbaze umutima urumva we bakakwimya kanimero ariko uraca kuri Facebook canke muri Troupe Amagaba inbox ego page zanyu bimeze gute imbuga ngurukana bumenyi musazo mukoresha zifashe gute imbuga ngurukana nitwo turakoresha no munsi kuri vraiment turabona yuko zirahurumbirwa kuko ahantu za kubibonera igiharuro kibesha kurusha ijambo ego ugiye nko kuri YouTube ya Troupe Amagaba urashobora kubona yuko dukurikirwa n'abantu barenga 10,000 dukurikirana dusohoye ikintu urabona yuko ni ikintu gisohotse kitabwa n'abantu hama kuri Instagram turiko ni Troupe Amagaba nyene Amagaba nyene tukibona turiko no kuri Twitter
novuga yuko tugira dufata ijyanzenya muri Facebook tugire page ko turamaze kuronka abantu benshi baguma badusaba kurikirana ibikorwa byacu ariko nongera ndanababwira yuko igihe cyose baba bakeneye ibikorwa by'amagaba bace kuri YouTube barashobora kubibona sicyo bagize sabone yes bamwita Aimé Loveness no muririmbyi akaba kandi asanzwe ari mu mugwi ngakaranga witwa Indanga Burundi avuze ati Spox ndamukiriza abatumire ndabateye intege ni intwari imigwi ndangakaranga dukore tuje imbere urukundo imbere ubumwe imisi yose ni merci beaucoup na nyene Aimé Loveness ego ni numukunzi cyane wa kino kiganiro reka tumushimira ariko tubwira bariko baratwandikira mwese mwihangane ntidushobora turafise n'undi mutumire ikiganiro naho kimara amasaha abiri ntitwomarana amasaha abiri yose bagumye basaba akaririmbo bitavumera murakaturirimba tugende mu gusozera ariko inosa niba ufise akajambo ko gusozera bashaka kugenda ukavuze akajambo novuga ko gusozera no gushimira kwanza abavuze ngo amagaba yubahwe ubwo nako tuvuga ati abakunzi b'amagaba bubahwe kuko nibo batumye amagaba agera hageze nibo batumye uyizina nk'amagaba novuga ari nizwi novuga mu gihugu cyose cy'u Burundi ndetse no hanze novuga yuko turabashimiye cyane abakunzi abavyeyi barereye mu Magaba turashimiye na radio na televiziyo BETV Burundi ukura tifuriza ko tuzana radio nayo nyene BETV yubahwe na BETV yego nibaza ko atakindi hanini no kubashimira cyane yego tugende umwe avuga akajambo ko gusozera mademoiselle ijambo ni gwawe ego wavuze amajambo make kuvushitse ngaha navuze menshi cyane ahubwo nibyo navuze cyane bya vrai baravuga ngo abagore bavuga menshi ariko no munsi ndabona ko bababeshe ego turashimiye cyane uwo twatangura gushimira ni televiziyo BETV turabashimiye namwe ko mwitavye ubutumire kandi tubamenyesha muri sanze na cyane ko mwaronse ibakwe ryo gutsinda top 10 muronka promotion ihagije sinzi ko feedback muzironka indirimbo yanyitanguza ibiganiro byose by'umuziki bica kuri BETV indirimbo yanyerekanwa inshuro zirenga 10 ku munsi kuri BETV no kwezi kose kandi nibaza ko turabashimiye cyane abandi twagomba dushimire cyane n'abakunzi b'amagaba mubandanye mudushima mubandanye mudukurikirana ego murakoze cyane ego cyane murakoze namwe ego hanyuma je nanje nagomba gushimira ubwa mbere kuko bagiye barabivuga nashaka nshimira abavyeyi bo bashobora kuduha abana bakaza muri Troupe Amagaba kubera abavyeyi bose babitahura mugabo kuba bikora turabakengurukiye hanyuma nongera nshimira abarundi bobo bari mu mico itandukanye y'isi bamadutera intege batubarira ati nimukomeze natwe biradushikira kandi turabibashimiye cyane aho muri hose ni mwubahwe gasha duhava duheza kubashimira bo twagira tubanze kwanza rego dukengurukira Imana yaduhaye amagara hama twongereye dushimire abanywanyi ba Troupe Amagaba aho bose twongera dushimira mixa aho uri hose canke nimba utari kuranyumva ariko abari baratwumva bamenye ko tugushimiye cyane gose Jiva Sanganiya ari hose mu Borande Imana ikugire neza kungene ukomeje guteza imbere imico nakaranga ucije muri Troupe Amagaba twagomba twongere tunashimire n'amaradiyo yose muri rusange amateleviziyo cyane cyane BETV irikira komeza imico nakaranga ko si benshi bahora bumva yuko umuntu ashobora gupromotinga ibintu by'ikirundi ngo bikundwe ariko turabashimiye cyane gose twongera tuvuga tuti kuvugisha amagaba cyangwa gutanga ibintu by'amagaba si twebwe turondera kumenyekana nk'amazina yacu nk'izina ryacu ariko icyo duharanira no kugira ngo itunga ry'igihugu ry'akaranga dufise rimenyekane ko n'iryo tunga ryonyene dufise gusumba yandi matunga yose nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi hama twongera tunashimira rero n'abandi bantu bose badukurikirana abafanzi bacu abantu bose aba DJ bijukiye kuza baravuza indirimbo ndangakaranga twongera dushimira n'abaririmbye namwe bwe nyine muri ko muradufasha muri rugamba twongera tubabwira muti mugira amahoro n'amahonda amasuro n'amasaka yo basange mwubahwe uno myaka yose amen Eli elegance irakoze ngo hala amagaba murashaka kunyibutsa kwa kuntu mbe zandamukanyo zanyu ni gute
yamana ubutwari amagaba yamana ubutwari ubu no mu myaka yose ego cyane murakoze sinzi ko mu gusozera rero mwotubwira kuvumera ego harakaba bamugurigira sogiri ziginkani ihimbe wasinzibora kinumbi kiroroge kivumere zingorori nyarugori zaikavumere irantambe ni mari ntimba irantambe ni mari nimba mana ya mamba bayikibamba karuma nari kwivuga nkavumera yongera kwivuga nk'inka nari kwivuga nkavumera nari kwivuga nkavumera yongera kwivuga nk'inka nari kwivuga nkavumera 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 yongera kwivuga nk'inka nari kwivuga nkavumera nari kwivuga nkavumera yongera kwivuga nk'inka nari kwivuga nkavumera nari kwivuga nkavumera avumera avumera nari kwivuga nkavumera avumera avumera nari kwivuga nkavumera avumera avumera nde nari kwivuga nkavumera mama naga ivyo vyiza nibanda biradoha reka nkwitse murondo uvuga ukuri nk'ukuri muramama nayo mpamvu mubona mama jugwamo inzambe nongeregeje ngo nayo rusato n'isimbizo nicaye nyamukana ingoma yongera kwivuga nk'inka nari kwivuga nkavumera nari kwivuga nkavumera nari kwivuga nkavumera yongera kwivuga nk'inka nari kwivuga nkavumera nari kwivuga nkavumera turabashimiye cyane akabazo ka nyuma na ntogenda ntababajije ubu bifuza mbega mu muririmbire mu manza birashoboka mu giteramo birashoboka iyo baronka gute utwifuza mu manza zitandukanye raturondera kuri nimero za telefone 75 38 25 17 iyo ni WhatsApp cyane ndashobora gusubiramo 75 38 25 17 murakoze cyane cyangwa gacha ku mbuga zacu ngurukana bumenye za Facebook agashobora kwandika canke Instagram canke meme no kuri ntuze no kuri YouTube meme inbox wari hose ego cyane tubashimire cyane mu buhinga bw'ivyuma mu kubaherekeza badusigiremo nyene akarimbo umurundi kazi cyo tugaruka tubandanya n'ikiganiro cacu turafise undi mutumire turafise n'amakuru tuza kubashikiriza n'uturimbo dushasha gumana natwe duherekeze gato Troupe Amagaba tuce tugaruka kibara kibereye katika yo kanda replay Hey yo DJ Okay, the great. yes sir wabibonye ko ndiko ndiga gutamba indirimbo bayita kata umutumire wacu yitwa Lack karibu cyane muri BETV iganiro ni Friday Light Show ni jambere gutumirwamwo ni jambere utumirwa muri BETV turagwa ikaze murakoze cyane umeze neza ariko yego nawe yego aka kadanse niwe wagagize canke naki wawe dusubiremo gatoyi donc twagiye oya ivyo no bishobora ndi muri Scala ndi na DJ Young arakunda kuvuza iyo ndirimbo muri Scala uramaze kuhagendera barayivuze no ndirimbo reka ndabikubwire nyamba utarubizi nabibonye hariya rero twisutsemwo nka tubiri niho umuntu ashobora kugatamba ko kantu gose yes turagoye ikaze Lack umeze neza ariko nko ku bantu baba batakuzi wo kwidondora gute amazina abavyeyi bamaye nigaba Shadrack amatazirano ni Lack yes hari abariko baratwandikira n'abariko baradukurikirana bose tubashimire fona hariya ku Mutangano ni Florence hariho kijana mu Kigobe bamwita
Fofo d'or Floris turabaramukije na Kikimdi hariya mukinanira na tutibagiye na ba mama Jessie bari kumwe na ba Jessie n'abandi bose n'abakunzi ba kino kiganiro turabatahije hama nashaka gatoyi dusabe mu hinga bw'ivyuma badusubirizemwo iyo ndirimbo tuyikwirikirane nk'icuro nka zibiri duce tugaruka rero twumva vyinshi kuri Lucky. You need a bandi baraseka boss but them it doesn't matter DJ mina wa fijal homan kata yal kata everybody kata the pressure when I kata wa fi dance pandi kata slow down. Ndibaza indirimbo ntishobora kubarambira kuko niyo gukatika kandi uno munsi turi Friday ni Friday light show umutumire wacu ni Lucky tikubatamuzi rero kwidondora gute. Amazina yanje y'ikirundo abavyeyi bamaye ni Nigaba Shadrack ariyo havamwo Rak. Shadrack wakuye ko Rak sije narikuye ko ya nabantu bari nyisi kwera kera cyane vya bindi abanyokuru bavuga we Shadrack we bacara bo banyitara Rak amumva maze riramfatanye je ndakuzi mu mateka yawe uri umutamvyi vyakujemo gute kugira winjire mu muziki. Bon umva gutamba n'umuziki birajana kenshi kuririmba narabihoranye kuva kera gusa narakunda gutamba cyane ku buryo nari mfise ama objectif hano navuga ifoko nishikana kuri etape kanaka nk'umutamvyi maze kubishika ko rero ndavuga ni harageze ko babana tugendana b'abarundi bacu abanyamahanga bahora bambona ngiye mu mahanga gutamba babona yuko nari mfise n'impano yo kuririmba. Ego kata rero ni indirimbo yawe ya kangahe? Ya mbere. Indirimbo ya mbere inspiration yavuye hehe mbega kujya muba muri abadanser muca mutegereza kuririmba indirimbo zitambika? Bon mva ntamba nyene ndambafise iyo ngwara nyene yo gukunda gutamba no kubona ko abantu bose botamba abantu bari hafi yanje so ngira nico gituma nabagira indirimbo itambika. Ku bijanye no gutamba navyo bica bifata ikibanza kingana gute muri wewe? Bifata ikibanza kinini mu muziki muri rusangi ufata ikibanza kinini mu buzima bwanje. Urabandanya utamba umuntu agutora gute hama cutubwira na objectif ufise mu kuririmba mu muziki? Imigambi ni myinshi. Objectif ya mbere nibaza ko ari gufashanya na bagenzi banje abaririmbyi kongereza uburyohe ku bwahahora kugira bikunde Burundi bwacu tubushire kurundi kwindi ntambwe mu makungu ahanini ni ivyo biciye mu nzira zose gutamba kuririmba no mu bindi gucapa kugira iki. Yes tugomba dusubire dukwirikirana karirimbo kata gatoyi imisegonda mike tubibutsa ariko ko turi live kuri Facebook ni Best Entertainment Television murashaka kutwandikira murashaka kandi no kutwandikira kuri 75 550 508 ari kibazo mubaza Lucky umuririmbyi akaba n'umudanser murahawe ikaze indirimbo ni kata dufashanye gukata na cyane ko turi muri weekend twagiye Nizi Boy kata. Amajambo nshaka kumenya inspiration rero y'ino ndirimbo kata aho yavuye. Bon inspiration iva mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe turafise abansi biterambere abantu batuvugana nabi aba fake friends bigira ngo nabagenzi bacu atari abagenzi bacu aba hypocrite mu kibana tubaye bajya bose n'abantu baba bashaka kukuzibira wowe kugira ntushike kuco wategekanije gushikako cyo kuca Imana yategekanije gutegeza gushikako ya so mvuga nti kata ushobore kubona imbere neza. Wayikoreye hehe uhereye kuri audio no ku masanamu? Iyi ndirimbo yakozwe n'aba producteur batatu
amajwi yafatiwe muri G-Medis House beat yakozwe n'umusaza G-Medis House kwa GN niyo nafatiye amajwi beat yakozwe na K the Great mixage na mastering zakozwe na X Factor. Yes, Belo Keve atwandikiye avuga ati kata no kuvuga yaryohewe n'indirimbo hama n'indirimbo yawe ya mbere wabonye abantu bayakira gute? Gushika muri uno mwanya mbona abarundi bayikunze kandi birantera intege birananyohera gose bigatuma nshaka gukora kandi. Ninde kumbure asanzwe agufasha yaba mu buryo muri uno mwuga wawe? Shana n'umwe kweri. Ni ku mufuko wiwawe gusa n'abagenzi? Niba atari banga akandi kazi ukora apari ubwo twavuze nakahe? Gutamba cyane. Mbega gutamba ubu umuntu agukeneye yo gukura he? Ndafise Instagram, uragenda ukanyandikira, Facebook page for booking, urabona amakoordonnées yose ari kuri IG, hama tukaganira, hama ushaka ndakwigisha. Cancane nko gutumira muri concert bisabiki? Bon, kuri side yo kuntumira muri concert nk'umuririmbyi nk'umutamvyi sinibaza ko nzosira kwigira, ariko nk'umuririmbyi bo kubera nzoba ndirimba ntamba urashobora kuza nyene ka booking yari amakoordonnées kuri IG. Indirimbo kumbure izo kwirikira kata tuyitege ryari, uramaze kwiyumvira titre canke kumbura umudiho uramaze kwiyandika? Ego tuyitege ryari? Vuba ni yahe urashaka kuducishiriza ko canke iracari mwibanga gato? Iracari mwibanga gato. Umuririmbyi novuga atakwenspira ngaha mu Burundi ninde, hanze y'u Burundi ninde? Bon, sinibaza ko hari umuririmbyi andespira ni plus gusohora ikiri muri je. Nta ukunda kumviriza indirimbo zande? Dancehall mu Burundi. Ariko ndumviriza imiziki yose gusa nuko nyene preference wanje nyinshi ari dancehall. Yes, ibamwita Lac, indirimbo yitwa Kata. Kuri uno mwanya urashobora kuja kuyiraba kuri YouTube, hagigeze ku ma views angana gute ganshuti yanje? Canke reka naravye kuri 9000. Okay, reka gatoyi na cancane turiko turahimiriza n'abariko baradukwirikirana mushaka gushigikira nkuno muririmbyi washaka kuja kuri YouTube. Ni ibintu bitazimvye. Indirimbo imaze une semaine kandi ifise ibihumbi 9. Si ikintu coroshe ku ndirimbo ya mbere na cane ariho naho ugitangura no mwuga. Hama YouTube yitwa Lac Official iriko iyo video nyene, hama ageze kuri 580 abone, nibaza ko ari ikintu ciza cyane. Ewa nahereye kuri 82 mu ovuya une semaine tugeze kuri 500 combien, so ndabishimira abarundi n'uburundi n'abanyamahanga badusapoti. Belo Keve avuze ati indirimbo ikaze vraiment, melody nziza, amajambo meza, big up my bro. Asante sana. Nishimwe Excel Blandi avuze ati good song Bloda. Asante. Belo kandi aragaruta ati so niyo ndirimbo yiwe ya mbere, ego yamaze kuvyishura. Hama Eric Biju Bface Manirakiza avuze ngo ko arenze none. Asante sana. Patrice de Mazameza avuze ati best song bro, ufitaniye ubucuti nyabaki n'umuririmbyi KJ Skin Flow. Turabagenzi. Murabagenzi. Ubwanyiri kuri turega, ariko nibaza ko abari bose bariko baradukwirikirana ino ni indirimbo Kata kandi iri kiragerageza kubaryohera. Urashobora kuturirimbira gatoya igice cya Kata nyene? Agace ukunda nakahe muri Kata? Ibice byose ndabikunda. Twagiye rero, urashobora kuririmba 30 seconds canke 1 minute akanya ni gwawe. Wesha you are gone, why boy I said do you have feel that fire and burn them tears pandikata be your mother when me kill or distress and the pressure feed the pressure when I kata. Bamwita Raki. Raki, turiko turasozera gatoyi, imigambi yawe ya hafi itari banganiye?
imigambi batwe umugabo afana imigambi ni myinshi cyane gusa ico nifuza kivuye ku barundi bari hano n'abari hanze no kunshigikira cyane ibyiza biri imbere dushire gusimana imbere uburundi hama twebwe dushobore gupfushinga uburundi bwacu bugere kure biciye mu masengesho n'ibikorwa byiza yagira ko ugira ubutumwa nyene ubwiye abantu bose bariko baradukwirikirana kuri BETV. Ndashimiye BETV yanumiye, ndashimiye abarundi mumaze kunyereka urukundo rutagira uko rungana kuva lundi passé ama views nuko yabivuze ikintu coroshe ku ndirimbo ya mbere kandi je ndabishimira Imana cyane aho muri hose abarundi mwubahwe n'abatari abarundi abanyamahanga mwarakoze ama mukomeze kudufollowinga kudusapotinga mu nzira iyi canke iriya turabe yuko hari ico twokwigeza ko natwe. Yes, Kraus mbaza umutima avuze ati antuka vraiment songira kaze so ndiko ndumviriza umengo harimo akantu ka L Pro ku ndirimbo yiwe Konongo so ntaco mwoba mukorana na L Pro. Oya indirimbo Konongo urayizi? Oya kubiti Konongo kubiti Konongo yitwa L Pro. Okay yes witwa Daily Costa iteriteka avuga ati kata on trends. Elvis Presley irakoze avuga ati kata every way my boy you made it ikindi kintu vuba. Asante sana. Ukibijeje ryari ico kindi kintu? Bagira ba subscribe kuri YouTube baje kuri IG wanje Rock Official mube abone deki kintu gishasha kize muzaba mbere mu kukibona. Umuhigwe Eizo Boy avuga ati song imeze neza big up bro. Asante sana. Remi Ndayizambi avuga ati reka ngushimire niwaguma uko vyose bizoza. Mina. Uyo abona bariko baratwandikira Remi Ndayizamba kandi avuze ati courage na Diamond yahereye nkaho. Asante urumva sana. ko ni benshi bariko baradukirikirana kumbure ntiduhava dusoma ubutumwa bwose ariko urabona ko kame mudatamba wirorera na cane cane abantu bariko barakwakira neza cyane. Ndabishimira. Urashobora kwibutsa imbuga ngurukana bumenyi usanzwe ukoresha kugira kumbure ukeneye gukurikirana ibikorwa vyawe ama subscribe yaba Facebook, Instagram, YouTube, Twitter niba ubikoresha washaka kuvuga ni hehe wo gutora ku mazina yawe? Rock Official kuri platform zose Facebook, Instagram, YouTube, mwiyabone tugume tuduza tukongere tuduze ama kugira ikintu kibaye cambere gushigwaho mu babambere mu kukibona no kugisapoting. Reka tugushimire Rake. Murakoze. Twizere ko nikindi gihe kumbure usoye gishasha uzoza ukagishikiriza abakunzi kandi kizoba gikaze nk'iki. Murakoze cyane reka dusabe mu winga bw'ivyuma Nizibo adusubirizemo kano karirimbo hama mu minota mikeyi dusigaje tuze turabwira amakuru ahari kumbure n'uturimbo dushasha naho tutaronka akaryo ko tubereka twose ariko turaza kubabwira uturirimbo twasohotse dushasha. Fake friends kata hypocrite kata haters kata star girl you my number you my number one. Na karirimbo kitwa Star Girl ko muririmbyi yitwa Ebinabil duhera ku makuru avugwa kuri we aho yatumenyesheje ko kwigenekerezo rya 14 azoba ari ku munsi wa Mungu ko azoba kandi ari umunsi wa Saint Valentin nkuko benshi babivuga yavuze ko agiye gushira habona akandi karirimbo kiwe gashasha ni nyuma ya karirimbo Maria Rosa canke Paradise yakoze yasohoye imbere yuko umwaka urangira ariko amakuru ni menshi hari amakuru kumbure ya Mysterika twari kubabwira ariko umwanya uri kura turega turabona ariko amafoto atandukanye Mysterika ari kumwe na Bell Nice n'umuvyeyi bari ku kibuga c'indege na makuru tuzogaruka ko mu biganiro vyacu vya B News ariko hasotse n'izindi ndirimbo hari indirimbo yagiye abona kuri no musi nyene ni indirimbo yitwa New Men ibisiga bwenge team
yagiye abona hariya ku rushengero rwabo ni Spirit Garden Church, ariko hariho n'indirimbo yitwa Kukutari Bayari by Jaja Janine. Ni indirimbo tuzogenda turagaruka ko, ariko na Big Cobra kuri uno musi nyene yasoye akaririmbo kitwa Love. Yari kuba ari umutumire wacu uno musi ariko ntivyakunze. Inyuma gato yuko turangiza dukwirikirana akaririmbo kitwa Nitwe Kazoza, tuce tugaruka dusozera n'ikiganiro cacu. Tururunganwe waturanijwe mu bandi benshi, dushimira Imana n'abarongozi bacu ku karorero keza wagiye batwereka, kuko kubaha Imana niryo tanguriro ry'ubwenge. Yes, akaririmbo Nitwe Kazoza canke Tururunganwe na karirimbo ka 3-in-1 Kids. Akaririmbo tugature hafi umwana wa Rafael Nyandi dusanzwe dukorana muri kano kanya nyene, novuga ati turi saa sita ziburi minota mikeyi afise anniversaire kuri uno musi nyene, tumubwira ati joyeux anniversaire hafi ifura ya Rafael Nyandwi, tumutura ko karirimba. Ariko kandi mu makuru rero tutova hano tutababwiye, uno musi hariya kuri King Conference kuri uwa gatanu kuva isaha 9 gushika isaha 11 hariya kuri King Conference hari habaye ikiganiro kidasanzwe cyari gitumiyemo abantu batandukanye, cyatunganijwe na Radio Isanganiro, aho yari kira lansa Isanganiro Award 9e edition. Hari abatumire benshi batandukanye bari bafise débat ivuga na cancane kuri industrie musicale, aho benshi bagiye barashikiriza uko babona umuziki w'u Burundi muri rusangi. Niyo nkuru dushaka kurangiriza ko muri kino kiganiro cacu, ariko bavaye uko kumbure tubashikiriza ino interview ya Aubin, aho aza kubabwira Isanganiro Awards igira 9 uko itunganijwe, uko vyose bizogenda. Reka twebwe tugire ko tubashimira mwese mwatubaye hafi muri kino kiganiro Friday Light Show. Mwari kumwe nanje spokesman, mu buhinga bw'ivyuma yari Nizi Boy, ariko mu buhinga bw'amaji naho yari Emmanuel. Twari dufise Troupe Amagaba, twari dufise Lucky, hari uturimbo twinshi twari kubereka ariko umwanya utadukundiye, ariko tubayisango ry'ibiganiro bikurikira. Dushimire kumbure abashoboye gutuma dusa neza uno musi, Elvis Mapoz ariwe Papa Elvira n'abandi batandukanye. Ariko dushimire n'abariko baradukwirikirana, turabonye ko kuri Facebook batubwiye ko bariko baradukwirikirana, bari hariya muri Scala, DJ Young n'abandi batandukanye. Mubandanye mwiryohererwa cyane. Ikiganiro gikurikira azoba ari ku munsi wa gatanu nk'aya mango nyene kuva saa 4 z'ijoro gushika saa 6 z'ijoro. Ariko kandi ikino ganiro ko atashoboye kukibona muzogikwirikirana ku munsi wejo, no kuvuga kuri wa gatandatu kuva isaha 8 z'umuhinga mo gushika isaha 10. Turabonye ko hari abariko baratwandikira. Umusaza K Game Pass avuze ati biraryoshe. Jede Gang avuga ati ndahari mu mpega cugere, ndahari mu mpega cugere. Ni benshi cyane bariko baratwandikira, murakoze cyane kuba mwabanye natwe. Rero tubasigire iyo interview ya Aubin, aha tubwira ati Isanganiro Award, atubwira cyane ice catumye batumira batandukanye, hama ababwire na Isanganiro Award uko niteguye. Murakoze rero nawe ubutaha. Ciao. Aubin niyo nkuru, ndamumenyesha makuru kuri Radio Isanganiro. Uno munsi nkaba ndongoye umugwi uri kurategura rino higanwa ry'umuziki wa Isanganiro Award. Uno munsi kuri wa gatanu tariki 12 kwezi kwa Ruhuhuma twari turamutse dutangura urugendo, kuko ni urugendo ruba rurimo imice 3 kugira dushike kuri final ya Isanganiro Award. Uno munsi rero kuri wa gatanu yari ico bita mu Gifaransa lancement canke gutangura nyezina
runo rugendo rurimo imici 3 rwa isanganiro awards dushikana kuri final. Uno munsi rero akaba yari après inyuma yo lancement haca hakurikira donc collecte kwegeranya indirimbo. Havuye kwegeranya indirimbo zose hamwe twakuye mu ma studio twakuye mu ma radio, haca haba rero gutangura kwegeranya indirimbo 20 za mbere. Ico akaba ari igikorwa kibera imbere ndani mu bakozi b'isanganiro hari abahinga bavyo. Izo 20 rero nizamara kuboneka naho hacaza umuce wa kabiri wo gutora 10. Ico gice naco tugiha abandi bahinga kumbure bafise ubumenyi buri hejuru gato y'ubwo naho novuga bari bafise ubumenyi bwinshi par rapport yabo bandi. Izo 20 nazo twibaza ko ari igikorwa kizoba nko mu ndwi imwe canke irenga ko gatoya. Mu nyuma y'izo ndirimbo 20 naho tuzimenyesha abantu, tuzimenyesha abarundi abakunzi b'umuziki. Nyuma y'izo ndirimbo 20 dusubire kandi tuyungurure dushike ku indirimbo 10. Ubona kuvuga umuce wa gatatu tuzobe tugezeko. Izo ndirimbo 10 rero abanyagihugu abakunzi b'umuziki baba mu Burundi baba bo hanze twibaza ko uyu mwaka bizokunda. Iyo opportunity zobe hari yuko nabo hanze batora ku ma platform menshi ya réseaux sociaux, nabo bashobore gutora tongere kandi tuzihe abandi bahinga jury. Gutyo ce tubabwira rero ku munsi wa final twumve ururirimbo ruzoba bw'uyu mwaka rwarushije izindi muri za critères zisanzwe zikoreshwa. Ari ururimbo rufise ubutumwa bwiza, ari ururimbo rurimbye n'ijwi ryakoreshejwe neza, ari ubutumwa na arrangement musical na originalité, atari kuraba babarindi usanga yagiye agakopya ururimbo rwa naka akaza agahindura amajambo canka kandi kantu gatoya. Nivyo rero yego mutegekanya ko final izoba ryari ama niba atari banga ubutsinzi isanganiro awards izogenda gute azohabika? Yego finale ku kirangaminsi calendrier dufise ni itariki 27 za mars z'ukwezi kwa ntwarante uyu mwaka nyira wa 2021. Yego niho ikirangaminsi cacu kiri muga murazi turi mu bihe bidasanzwe rimwe ashobora kuba ikintu gihinduka ariko gushika ubu niyo tariki dufise. Kuzotwarira higanwa ngira ubushimwe burahari gusa reka kawe kagatu kaguma gatekeye, ariko ubushimwe burahari kandi bushimishije nkuko vyagenze no mu myaka iheze. Murazi ko abanye bashima kandi burahindagurika ntisibwama ari bwa bundi turahindagura. Gusa iconzi dutera tuje imbere.